Nitwa Blaise Hakizimana, nyita The Best, ndi jeune entrepreneur, nkaba ndongoye entreprise yitwa Besefa Burundi Cassava Flour and Amido, kaba dusanzwe duhingura igiterwa c'umwumbati. Buze guhingura igiterwa c'umwumbati donc nuko dufata igiterwa c'umwumbati tukagihinguramwo ayandi ma produits menshi atandukanye, ifu, amido, intabire, isabune, ibintu. Icambere nakubwiye isukarite. Ica kabiri nuko twe dukora farine sans gluten, donc itagira amamido n'amasianire. Bimwe twara turya ubugari bw'imyumba tugiye kwishura ugatangura gusinzira kuko amasianire n'amamido arimo kugira ngo mwigisha heze n'ikibazo. Diva twebwe nta biba kuko tasianire birimo n'amido. Ikindi kica kiyaba akabijya mu kubutegura twubwe wacu buranyaruka gose. Kuko uriya mama hari yakujya kuntu ifu isanzwe hinguwe. Kugira uzoronke produit fini, ifarine, ifu babanza kwanikira nk'indwi zibiri zitatu n'ukwezi kurashobora gushika nk'ubu mu mvura kugira bazokumisha. Muga twebwe ifu yacu ishobora kuboneka mu masaha. Burundi turi igihugu ci developer, donc kiri mu nzira ya development. Ico gihugu usanga ama opportunity abahari ko n'ibintu vyinshi tugikura hanze. Ushobora kwiga tereka ubintu tubizane gute. Bitandukanye n'ibihugu vyateye imbere usanga ibintu byose bihari. Uno musi nibwira guhingura intuzeya guhingura ibi ya myumbati nkisanga ndumwe. Uno musi wo kwiyumvira guhingura ama snacks biki ntibigwiriye nta mashira hamwe 10-15 tuzi mu Burundi ahingura ama snacks atandukanye. Uno musi nta mashira hamwe 10-15 tuza hingura mawile yaba amavuta ngo yibihoke yivyema y'ibiki. Ubona ko reka yuko igihugu kiri mu nzira y'amajambere usanga utuntu twose akantu kose uzana kaba kari innovant, donc kibari gishasha. Rero les jeunes reka tuje hamwe twiyumvire cyane. Ya mwiriwe canke mwaramutse bivaye na mwebwe mudukwikana aho muherereye. Ndabibisa ka je Mr Kid Truth, Mr Fasha abandi ko nawe warafashije, Mr koresha inzigo yawe neza. Anyway, turi kumwe n'umusore abica bigacika mu iterambere rusange y'igihugu. Tumwite ko entrepreneur. Ni umusore ahagaze neza cyane ndetse manze mbwire inkumi zose zidukurikana kuri Yaganawe TV. Ni umusore w'umusonga. Abikora bikora inka mu gihugu cyacu Burundi. Twari tumuha ikaze kuri Yaganawe TV, abanza baramutse abidondore. Amenshi ndazi ko mumuzi cyane. Mumuzi mumumva mwijwi ariko ni mumuzi, mwari mumuzi kariwe. Ariko je umunsi namubazani. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nitwa Blaise Hakizimana, nyita The Best, ndi jeune entrepreneur, nkaba ndongoye entreprise yitwa Besefa Burundi Cassava Flour and Amido. Kaba dusanzwe duhingura igiterwa c'umwumbati. Buze guhingura igiterwa c'umwumbati donc nuko dufata igiterwa c'umwumbati tukagihinguramwo ayandi ma produits menshi atandukanye, ifu, amido, intabire, isabune, ibintu nk'ivyo. Yes, mwumvise The Best. Abenshi mu muzi yarigeze kuba umujournalist. The Best. Ariko ivyo sivyo tuje mu munsi. Tubanze tumuhikaze abanze yisange muri Yaganawe TV. Tubanze tumenye ngo Blaise ninde. Mbega Blaise kugira yisange mu bintu byose adusiguriye Blaise ninde. Murakoze cyane. Blaise ni umujene entrepreneur nko nabibabwiye, amabwira nisaye ngaha urugendo rwarurerwe naho rukibandanya bien sûr. Natanguye kera ibintu byo kurondera amafaranga uko abandi bajane bose babikora. Ndadanaze nkuko ndagirane kuva nciga, puis mpejeje amashuri narakubitiye mu gihugu ca Kongo kurondera ubuzima. Hama corona imaze gutera ndagaruka mu Burundi. Mugabo maze ugaruka sanga donc umuntu avuye hanze, sinovuga ni hanze cyane nganye no hari ga muri Kongo gato. Urumva usanga imiryango urondera gushasha. Urondera gushasha imini ko urondera gushasha ingene ushobora gufata ubuzima ngene wobaho. Hama mugabo nkaba mfise ibyo bintu nabonye hariya muri Kongo byo guhingura imyumbati. Ndavuga ati reka ahubwo mbona byo bakaryo keza kuko no biplatika ngaha mu gihugu. Hama ndabitangura, maze kubitangura mugabo nko mwabize nayifatanye n'umujournaliste ni yindi impano niyumvamo ko mfise n'ubu ntaho biraja. Naho yadutangara ryari mubona ku ma micro. Okay, cyo ndabitangura, Imana irahezagira biragenda biramenyekana birakura. Ego gushika no musi rero nibaza ko produits zanje ziri ku isoko ni zibiri, ni yo fu farine y'imyumbati sans gluten donc itagira amamido, ni yafu n'abadiabetike bashobora gufungura. Hakaba hari na amido kuba yizi barayizi bayikoresha cyane mu bintu byo kumesura surtout impuzu z'amabaze.
ivyo rero nivyo ndiko ndagerageza ndaye ko mu igihugu vyokumvikana vyotahurika. Uwo niwe Blaise. Blaise tumva ko ari umuntu adasanzwe nubwo yakatujaniranya reka tumutware buke hari abantu benshi batariko baratahura. Bon, hari abantu bavuga ko mu Burundi atakazi gahari. Blaise niko abibona. Mu Burundi nta kazi gahari. Nubundi nta kazi gahari utakarondeye canke ugakreye nta kazi gahari, mugabo karahari mu gihe wakarondeye canke ukagakreye. Ego mu Burundi rero no kuvuga ngo ivyo gukora birahari mu gihe sinovuga ngo wakoreje umutwe Imana yahezagiye, mugabo karaba hagukikuje, ukaraba les opportunités zihari, ukaraba impano Imana yagushize muri wewe, hama ako kazi peut-être utari kuraronka urondeye ahandi ugashobora kugakiriya nawe wenyene. Niyo bita kwihangira imirimo. Nuko je ndavyumva ko yes, entrepreneur kuri Blaise sigurike. N'ubuzima. Donc entrepreneur ni innovation, nukuzana solution ahantu hari kibazo. Tuvuze umu entrepreneur ni umuntu apresenta solution ahantu hari kibazo muri communauté cyangwa mu gihugu, mugabo iyo solution ikamutunga igatunga n'abandi. Ni umuntu rero akrea ubuzi, ni umuntu yitunga agashobora gutunga n'abandi bivuye mu kuraba ibimukikuje, akaraba aho yoca kazana inyishu ishobora kugira kwinjiza amafaranga, kubera ko mu Burundi canke n'andi hose abantu barafise amahera, abantu baruduranya amahera. Haba hasigaye kumenya ati uwo muntu ni gute nofata nkamukura ya mahera mu mufuko we ntamusofye. Bisigura nk'umuntu adandaza amazi ahuye n'umuntu afise inyota, ayo mahera arayasohora, kubera ko umuntu afise inyota afise amahera, kandi amahera ntaco ashobora kumufasha mu iyo nyota kiretse kugura amazi. Ahuye n'umuntu afise amazi rero arayagura. Bisigura ngo uwo muntu afise amazi yazanye inyishu kuri uwo muntu afise ikibazo. Entrepreneuria rero nuko. Mbega Blaise umunsi wa mbere atangura entrepreneuria, iyo mbono ico ciyumviro cyaje kivuye kuki? Yabitewe ni kugira ngo yumve ko yo kwihangira imirimo yiwe. Ubu utuvuze entrepreneuria mu gihugu biravugwa cyane, jeune entrepreneur batwe tugitangura ce pas comme ça. Sinari nzi ko ntanguye entrepreneuria. Je nari nzi ko ntanguye ikintu ushobora gutuma nibesha, uko nakubwiye nari mvuye yomva nyene mu Burundi ntafise amaronderero akwiye, ko ntafise amakonaissance akwiye hafi nyuma y'imyaka 2, mvuga ati none jewe nkora iki kugira nshobore kwinjiza amafaranga. Epuis ndiyumvira ndaraba nk'ibintu vy'imyumbati, je ndumubo mvuka muri Bujumbura benshi bahoze bitarirare. Imyumbati iruzuye, iyo fu turayifungura, ahimbo mu karere k'imbo ifu turayikonsoma gose imyumbati. Rero vyari byoroshe kuvuga ati none nkora iki, hama nkavuga ati reka mfatiye kuri bimwe nabona sanzwe nzi kuvy'imyumbati, nkoreshi iyi myumbati iri hose peut-être no muhira turima, hama ndabidandaza. Rero ntangura kubikora gutyo, jewe nibona ko ndiko ndadanza juste kugira nyiza amafaranga. Après niho haje ibintu vy'amahiganwa y'imigambi ya payeje, kwandagenda kuiganisha ko je nabitanguye ntarandikisha na entreprise. Gutyo rero baratubwira ati no mutezwa kuba muri entreprise iraregistre, ngenda muri ADB ndandikisha, urumva company biravutse. Rero iyo parcours uzuragira niho ubonera kuri muri entrepreneuria. Ikindi hari ama formation uzurakora, inyigisho uzuragira, ntawavuka rimwe ngo uzuri ingobyi. Ivyo bintu uzuracamwo, ivyo bihe vyo wiga nivyo biza birakwereka inzira nyene ko uri mu nzira ya entrepreneur. Rero tukibitangura sinovuga ngo je natanguye nzi mu mutima ngo je veux devenir ngo anje na entrepreneur. Je nari umujene arondeye utuntu akora kugira yibesheho. Après muri uru rugendo nisanga rendo mu entrepreneur voilà. Yes, abenshi bakunda gukora, batinya gukora imigambi yabo ngo niko yataburyo bafise. Mbega Blaise batanguranye amamiliyaride n'amamiliyaride. Ico kibazo rero ngo ndagucishuramwo uburyo nta buryo ufise ubwahe finalement biravana. Je sindabitahura gutyo, je natanguranye amahera make cyane kuko je ibintu nakora vyansaba mu machine, byanesesta mu machine. Yari imashini isya imyumbati mibisi, uko je imyumbati ndayashikira imibisi. Mugaye ico giyo machine ntayo nari no kuyumvira no mutwe wanje, uko nabitanguye banashaka ngaha mu Burundi nta nivyari bihari. Natezwa kuyumvira uko nabibonye hari, iyo nabibonye muri Kongo imyumbati bahura mu masekuru iri mibisi canke bakayisya gutya. Rero natezwa kuyumvira ikintu cyo mfasha, ntangurana ka machine gato akadenamo, nibaza ko nagaguze nk'ibihumbi 120 gutyo. Gusa nyene urakoresha umutwe. Rero ibi kugutinya kubera ko ataburyo ufise birashoboka bien sûr, mugabo iyo uzi ico ukeneye urashobora kurondera stage zo hasi uherako. Bien sûr hari imigambi idashoboka, hari imigambi isaba ko ufise ubwo buryo bwinshi, mugabo n'indi migambi ushobora kudetaya duto ugasanga birakunda. Jere vyarakunda ko mpera hasi
nkaduga kubera ko uvuze ngo ama miliyaridi none no guha akarorero aba mama badandaza amavoka canke abadandaza amazi muri ville nta mutahe ibihumbi 10 asohora mu gitondo asohokana ibihumbi 5-6 gutyo hama akagira akagenda akarangura utwo tuntu duke komusa tukamutunga nkuko rero yo kuyumvira rero kuzokura buke buke rero abandi bantu rero biyumvira yuko peut-être bisaba intuze nyinshi ico no babwira nuko oya raba umugambi ufise hama uwushire mu detail urabe hasi hanyuma ushobora guhera tuva nko akarogomba kugira nibi vy'ama TV online canke television agence ya television nini urashobora guhera ku gukota appareil uzoja kugura gwawe ukaduga rero uwo muntu afise umugambi munini nagerageza u detail arabe hasi hambere hashoboka abari hahera duke abisaba kuri ubwo buryo naho namahoro menshi. Yes, Blaise tubwiye ibintu byinshi kubijanye na ubuzima bwiwe canke twovuga ubuzima bwa entrepreneuria yiwe ko yatanguye. None Blaise bivaye n'ukuntu watanguye ubu Blaise tumuharure muri cadre iyahe muri ibintu vyiwe. Haraho benshi babisiguriye kumva ngo amido, kumva ngo ifarine ngo ntibabitahuye neza. Eske ubikora gute, ubihingura gute, bigenda gute kugira uronke produit yose ikwiye? Okay. Cyambere bavuze ngo tuguharure muri cadre yereka mbanze nomore kino kibazo nukuvuga muri ibintu vya entrepreneur turafisa ama stage. Hari aba incubateur abari muri phase ya incubation abagifise ide, hari ama startup, hari ama moyen entreprise, ama grand entreprise n'ama entreprise ya 6. Je nibaza ko stage zibiri muri zo ndamaze kuzirengana uno munsi mparugwa mu moyen petit entreprise mvandi moyenne ndiko ndaja kuri grand imana ni yabishaka. Ha muno munsi rero nukuvuga ngo icondo ndirako cane nababwiye nifu y'imyumbati ndayitekera gutyo mubona hama nkatekera ku biro 5 no ku biro 10 no ku biro 5 no ku kilo kimwe plito hama uko tubikora twebwe ni ntambuko zitari nyinshi cyane usivye ko ntaja kubidetaya cyane cyangwa cyama desa code y'akazi ariko twe twitaho cyane ubwa mbere na mbere isuku niyo rizi ubwa mbere kugira turonke karite nziza yifu kubera ko benshi barahebuga bw'imyumbati kwera ukuntu buri traite mu mabutike kujya kuntu ibidurwa bizana singomba kubinjira twese byadukuje n'ubu turayifungura mugabo twe turaba karite isuku donc twe kuva tugisoroma imyumbati turayironga tutaratonora mukayikurikirana yego tukaronga nk'incuro zibiri tumaze kuyitonora et puis tukayishira mu mashini yisya ikiri mibisi komsa tugaca muri etape yo kwextra umva gukuramo amido ya separation peut-être umunsi twakoze iganiro mwangendeye ku ruganda muzoshobora kuvyereka abantu neza hama tumaze gusepara amido cyanire n'ifu niho ca tujare gusesha kumisha dufise ama deshydrateur na mashini yumisha handi tugakoresha n'izuba nivyo hama tumaze kumisha umuntu agasubiramwo gusya agashira ku isoko no musi rero mbaza amido umbaza iyofu naho nandi ma produit ava mu myumbati aheza agakora ibindi mugabo nitwo turayavuga ko cane kubera ko bisaba kutwara kimwe gishika ku isoko neza amusubira imutori kigwa. Mbega iyo fu muhingura itandukaniye hehe nibwa he kabijya kababa mama biwacu hariya baba bavyitunganirije mbega itandukaniro ryaryo riri hehe? Akabijya novuga yuko kagagaze ku bintu bitatu. Icambere nakubwiye isuku karite. Ica kabiri nuko twe dukora farine sans gluten donc itagira amamido n'amasianire. Bimwe twara turya ubugari bw'imyumba tugiye kwishura ugatangura gusinzira kuko amasianire n'amamido arimo kugira ngo mwigisha heze n'ikibazo diva twebwe nta biba kuko tasianire birimo n'amido. Ikindi kica kiyaba akabijya mu kubutegura twubwe wacu buranyaruka gose kuko uriya mama hari yakujya ku ntifu isanzwe hinguwe kugira uzoronke produit fini ifarine ifu babanza kwanikira nk'indwi zibiri zitatu n'ukwezi kurashobora gushika nk'ubu mu mvura kugira bazokumisha muga twebwe ifu yacu ishobora kuboneka mu masaha ari musi ya 28 kuko twebwe tugisoroma imyumbati kiri mibisi cha tuyisya direct dojeje gukuramwe iyo amido n'amasianire tukaca twumisha numva naho twokumisha kuzuba ntibishobora kurenza amasaha 18 kuko biba bisanzwe bisyeye uravyumva donc twere ifu yacu kiboneka mu munsi umwe byatevye gose mu minsi ibiri tuba dutanze urumva ko
wasomye nkino musi mu gatondo nkahirya ejo apana hirya yejo nasomye mu gitondo ejo mu gitondo ndashobora gutanga ifu atakibazo meme nkuko na saa sita y'ijoro no itanga nuko nyine abantu baba baruhutse rero kuvuga ngo bica binafasha cyane kugwanya inzara ikindi kinumva iyo fu yacu irafasha cyane irakontribuwa kuri sécurité alimentaire ibintu bijanye no gufungura nabi kuko ifu isanzwe irimo cyanide irenze urugero amido irenze urugero mugayi wacu umva ko tuba twabipunguje ku rugero ruboneka nako kabijya niryo tandukaniro bantu banje je vraiment muratangaye imyumbati mu masamake turiye ubugari katone kwa ubahe adresse kwanza yabo gusanga tone twidandaze gatoyi mbega Blaise wo musanga hehe akorera hehe bo icambere na mbere nuko twebwe muri kakabijya nyene twebwe ifu yacu si uyirondera twe turayikurondeza aho uri ufise restaurant ufise boutique uri umu individu turakubwira nuvuga ukeneye guhera ku ivyo biro 5 kuduga twe turayikuzanira aho uri uraduhamagara nimero ni 67 348 093 67 348 093 nibaza ko baza kuzibona nimero kuri skin zamaze no kwishira ko kuri skin zabo yego nukuvuga ngo uraduhamagara twayikuzana twabwira tu restaurant dushakini hama twagirana amasezerano swat mu vy'amapayema ko turiha cash canke tukuzanuka turiha nko kundwi ibintu nk'ivyo byo no kumvikana hama kuba ikenera ico kilo kimwe naco bahitana ikiro cyo gufungura aha muri Palais des Arts hari centre yitwa Kigega ni centre idandarizwamo ama produit yakorewe ngaha mu Burundi made in Burundi ifu yanje biriyo ifu yacu biriyo biganiye manzi vuga ko hariko made in Burundi yego made in Burundi bien sûr nuvuga uciyeyo umukozi wose ubwiye ati nkeneye yafu ya Besefa canke yafu ya Mido kwa aho kajambo kamaze kuza mu Mido cha Besefa baca bayiguhereza none baza ko atayindi fu y'ikivundi sanzwe iri atariyo yiwacu shambye ko rikaze wana ni wenyene numvise ugo ruganda rukora ivyo bintu nga mu Burundi bo turiko turagerageza bimaze no gutahura abantu benshi nukuvuga ngo umugambi wacu amaze kwizerwa no mu mahiganwa atandukanye ugashigikirwa mugabo bitavuze yuko tudashaka n'abadushigikira ngire turaza kubigera rero baza yuko buke tuzoza turabitahura nkuko nimba je nabitanguye nabandi munyi mushobora kumva babizanye ngaha mu Burundi kumva Burundi usigaye busingura imyumbati kandi nibaza ko n'u Burundi buzoba butsinze kuko jewe imyumbati iri mu gihugu cyose nta no hingura ngo mare kandi ikindi isoko yonyene ihari iyo fu haba mu Burundi cyangwa muri East Africa isoko ihari ya Amido nayo no satisfeza nayo no hango mare ngo nkuyize rero bako ego nje nabitanguye mugabo nabandi bo bikora je nta kibazo ya watubwiye ibijanye n'ifu y'imyumbati ako twigeze kumva n'ibintu bijanye na Amido Amido bakoresha kwa abantu bakoresha izi mpuzu z'amabaze rishe n'ibiki nayo bimeze gute nukuvuga ngo kijanye nayo n'ibyo navyo nukuvuga ngo Amido ni produit iva mu myumbati nyene abantu benshi batari banaza imbere ariko isanzwe iva mu myumbati rero ahetse gakoreshwa mu kumesura amabaze mu gukora impuzu nk'abantu bo muri Kotebu ya Free Textile barayikoresha cyane n'abamantu b'ama cleaning shop yego nayo turayidandaza bayikeneye nimero nzazindi nyene buri Kigega nturayishirayo ariko turayitanga kurayo turarigira ama livrezo nibaza ko ari uko yes the best tubwiye byinshi bitandukanye kubijanye n'ifu y'imyumbati ndetse natubwiye no kubijanye na Amido none the best mwiryo shamwe ryanyu twitege iki bishasha ubu vuba bitandukanye na Amido bitandukanye na n'ifu y'imyumbati nibaza yuko ivyo mu kwitega byose bidatandukana n'ivyo kuko niyo domaine ndimo niyo filière ndimo ni transformation agroalimentaire amaje nkibaza kugitegwa c'umwumbati habwe ico novuga nuko ubu ndiko ndubaka ngo nagerageza kubaka uruganda kanahora nkurira ngaha muri Bujumbura rirare kabo ndiko ndaraba ukuntu ku restaurant byo navyo nzobivuga vuba ndiko ndubaka uruganda rukwiye kugira ngo icambere ikintu cyo gutanga ubuzi arico twiyemeje gikogwe tanga ubuzi cyane dukorana n'aba bari myimyumbati kuko bari myimyumbati baragira ikibazo bitandukanye n'ivyari myumuceri canke ikawa biragoye cyane ko umuntu ashobora kugenda muri banki n'umugambi wo kurima imyumbati ngo atwaye gusaba credit biragoye numva bamona nkaho umenga sinze mugabo kubera ko abantu babarimye b'imiceri n'ibindi baba bari siri kwisoko ihari barabahaye ayo makredi usanga ama microfinance menshi ama banki menshi yafise
twere natwe tugomba gukorana nabo barimyi turashira mu koperative ku buryo haba hari assurance yo kumwimbu wabo uzogurwa. Nuvuga je ngende abo bamama tuvugane hama ndabahe variete wanashaka y'imyumba canke barimi variete yabo hama tugiranire contrat ko après exita dufashe iyo myumbati bagira barime twebwe entreprise yacu izobashorera ikiro aya naya. Nukuvuga ngo iyo contrat agiye kuyipresenta muri microfinance cyangwa muri banki barashobora kumuha credit uko babona yuko ivyo bintu agomba arime abifitiye isoko. Iyo valeur rero ajute misanzwe niyo twebwe two turazana ku myumbati kubera ko imyumbati iyo valeur ntiyari yifise iyo valeur ajute kandi plus iyo myumbati kugwamwe amasuproduit menshi bisigira valeur ko kare nimba umuntu yaho ari mu mwumbati akakuramwo ifu gusa canke uburobe canke imikembe bikaba biheze mugabo no musaka bashobora gukuramo ama produit 3-4 kandi yose afise amahera umva ko agaciro kumbati kaziyongera. N'urugamba rero BCFA irimwo entreprise yacu n'urugamba tugomba ko tugwanira hamwe rero mwitege vuba ko mugiye gutangura kubona changement Imana bikunze tuzogira amakampanye yo guhimiriza abarimyi kugira ngo dukorane kandi turizeye ko Imana izohezagira. Turumva kuje guhonya imyumbati mu banyagihugu ahubwo tuje kuya agaciro no kuyongereza mugaso kuyihonya kuko nimba umuntu yahora ari mu mwumbati azi yuko azokuramo ufu gusa kandi naho ni cakazobudandaza vyumye akaza yumva hari ahantu babagura imyumbati mibisi azana twamugura ku kilo direct ego nandi hose barabagura mibisi mu masoko mugabo byatebe abagiye guhingura ivyo yahinguramo bagaruka batevye muga akaba yumva ko arana ahubwo bazoca bayijukira kuyirima bazokwijukira kuyirima imyumbati igira agaciro ibintu bigende neza. Ubwo ntuje gukura ku isoko mama bakora barasanzwe dukorera uburobe mbega Blaise nta burobe ubwo bwazo zaradukorera bufise isuku nziza ko burya burobe tugi Bujumbura ntituzi ukuntu babwakoze ho bimeze gute? Okay, murakoze cyane kwico kibazo. Nabwiye yuko je nkunda kugenda buke produit imwe mu kwayo bajya abantu babukora nego ncuze aho buba bwakorewe mugabo turaburya buradutunze ntaco turaba kandi benshi turabona bukunda wana ushobora kuba budafite iyo suku yizewe cyane mugabo nibwo bwadukuje n'ubu turacaburya ariko bitavuze ko umuntu ashobora kugira ide yo kwiyumvira nabwo ingene umuntu azanamwe innovation kugira bubikike ambalage nziza bitandukanye na bijya kujya kuntu babutekesha usanga bwagiye kibi ivumbi iki kandi naho ne gukorana ntuja mu bisanzwe ntituza kugwanya abasanzwe babikora ahubwo turabashigikira no kuvuga ngo umunsi ifu nabonye kumeze neza nkabona ko ivyamido bimeze neza nkavuga ati muri mu guha agaciro igitegwa c'umwumbati reka n'ubu burobe turabico uko umuntu yobutreta jewe sinza nkure hababukora negera ababukora nkaraba ico shobora kubafasha nkavugana nabo nkakorana nabo ico iyo valeur ajoute nkayongera hajya nyene bukorerwa bien sûr kujya urabakompanya mu bisanzwe ntubagwanya nivyo tunakoresha wanashaka iyo tuko tuvuga nko gukingira ibidukikije ntitubigwanya ahubwo turabikoresha turakorana navyo rero nabo bantu baba basanzwe bakora ivyo bintu none nabo bamafu basanzwe bakora ifu isanzwe nta mugambi so kuvuga ngo ngomba mvuga ifu yabo nabi kugira iwanje igira ahubwo maze kubona ko iwanje ari nziza nkabona ko ari nziza ku magara y'abantu negera bajya bayikora nkababwira ati dukoresheje iyi methode vyogenda neza yofasha mu magara yanyagihugu nimba ari uburyo mfise nkabwe investisamwe kugira ngo ibintu bihindukire hajya nyene dufashanije twese ego. None Blaise biramworohera kuronka iyo myumbati ko twumva ko ataragera kuri level yo kuja kweganya imyumbati yose mu gihugu mbega ho birakorohera kugira iyo myumbati yironke? Mu bisanzwe challenge ntizibura kandi uri kurakora ibintu bitagira challenge nawe wogira makenga ubikora byose worohewe ariko turagwana nico gituma haba harakazi ka misi yose nyene kugira umuntu abari karakora buri munsi rero imyumbati ntitugora gose uko mu gihugu isanzwe ihari mugabo ugasanga hiri si hafi yaho dukorera shaka ama déplacement yayo vya bitoro tutobewe ugasanga bira harimo ikibazo mugabo ikibazo cyose ci presence wiginge n'ugisimonte rero iyo myumbati ntibitworera gose mugabo biroroshe upira hari ubu nico bituma two turagira system yo kugira unité de transformation aho dusanzwe tuzi ko imyumbati ari myinshi ikindi naco turacakura nico bituma nishize muri petit moyens entreprises ndi moyen kuko yaba amaze gukura simba mfise ikibazo iyo myumbati mfise amakamyo ayisomba tuva nkandi industry akomakomeye ko ameze ariko kubera nkiri moyen umva ndacafise izo challenge zo kwironka ncafise izo challenge zo kwideplacer ariko nkakura mvuga ati entreprise uko izokura niko zoza turatora ikibazo kimwe kiduhanze
komsa dushike osome ni bukebuke. Blaise bikuri vraiment agenda jinjibutse hari byinshi ntarinzi kuri ivyo bintu niki ko utekera nkako nzi Bayaga Nawe TV. Okay, abatkunzi Bayaga Nawe TV canke abajene muri rusangi no babwira yuko mwino misi ikintu ndakivuge ndi serieux mwino misi mu gihugu c'u Burundi ku bajene amahirwe arahari. Shobora kubivuga uko bakavuga ati we nuko ivyo by'inyumbati nuko umva washigikiwe ngabandi peut-être umva c'est support ziva hanze n'ibindi nuko washigikiwe oya uno munsi nukuri wumvise umujene entrepreneur aba bariko baranyumvaza kubimenya ni bicaye ku buhiye mbe basha novuga gute basi n'abantu bariko bahabwa ikibanza gikomeye muri iki gihugu. Uno munsi guhera kuri son excellence umujama w'ugwaruka umujama w'abajene aradushikira cyane arashira ingufu cyane mu ma institution atandukanye kugira ngo ashigikira abajene. Ama institution menshi akorera mu gihugu cy'u Burundi usanga afite ama programme yo gufasha abajene entrepreneur. Rero wewe ngaho uri ni muje hamwe muri babiri batatu uraba kantu mu clear mu Burundi turi igihugu ci developer donc kiri mu nzira ya development. Ico gihugu usanga ama opportunity abahari ko n'ibintu byinshi tugikura hanze ushobora kwiga tereka ubintu tubizane gute bitandukanye n'ibihugu vyateye imbere usanga ibintu byose bihari. Uno musi nivira guhingura intuzeya guhingura ibi ya myumbati nkisanga ndumwe. Uno musi wo kwiyumvira guhingura ama snacks biki ntibigwiriye nta mashira hamwe 10-15 tuzi mu Burundi ahingura ama snacks atandukanye. Uno musi nta mashira hamwe 10-15 tuzahingura amawile yaba amavuta ngo yibihoke yivyema y'ibiki. Ubona koreka yuko igihugu kiri mu nzira y'amajambere usanga utuntu twose akantu kose uzana kaba kari innovant donc kibari gishasha. Rero les jeunes reka tuje hamwe twiyumvire cyane turavye ibibazo bajya abantu bacu bajya abavyeyi bacu bafise muri societe dufise mu kibano dufise sivyo hama twigire hamwe dufise internet ishobora gutwigisha vyose. Uno musi wiyumviriye ikintu ukaja kuri internet urashobora gukuraho ubumenyi bw'intango cyangwa ukarondera umuntu wanashaka atagisohotse nta cinjira ugashobora kurondera umuntu ashobora guforma muri ico kintu kagitangura ja hamwe muri 3 4 5 mugende mwandikisha iyo entreprise yanyu igomba ikora ivyo bintu mwiyumviriye and then muze dutangure rero gukorera hamwe. Hari amahiganwa menshi ushobora gucamo karonka support ara miryango myinshi ushobora kudodora. Rero nibaza ko nta nivyo mperutse kumva ko turira ngo mu Burundi ngo nta buzi buhari kubera ko twaramaze kubibona ko atabuhari nyene uri nzira isigaye ni yahe niyo kwiremera ubuzi. Iyo nzira rero kwiremera ubuzi iroroshe mu gihe hariho ba Blaise hariho ba Jorisi hariho abo yabitwa ba Delphin n'abandi benshi ba Eroge bakora amapiripiri twamaze kuza muri ibi bintu dufise ivyo duhingura donc nimba umwe yafashe ipiripiri undi agafata amambaraje je ngafata imyumbati undi agafata amapave urumva haracasigaye ibiraya haracasigaye ibigori hari ibiharage hari isombe zidahinguye umva ivyo prince bigiye undi azobishira hamwe byose hamwe kabihuriza hamwe. Yego ikindi n'ibintu byose bya intelligence artificielle biko biraza ibi bya tech bya ibintu biri bya technology ushobora kuvumbura akantu kora application girane donc créer abajene rero bo bariko badukurikirana reka tuje hamwe turabe ikintu ushobora gukora twikoreye kuko mwiki gihe nukuri igihugu c'u Burundi cyarahaye assiette cyarashize kuri table les jeunes entrepreneurs bafise opportunité nyinshi kandi tuzisezise ko sinibaza ko bizokwamaho kuko ntivyahozeho 2012 13 14 15 ntivyariho cyane bivugwa no muserese nshobora kwizera ko bizokwamaho igihe cyose muga ko bihari turi muri generation yabyo reka tudufata no mahigwe and then tuzovuge ati nitwagera muri yambona kazoza ya 2040 no apana vyankiha twebwe turi mu batumye nuzako contribuer kugira hano twashike voilà. Blaise yatugushimire cyane. Merci namwe murakoze. Nizeye ko ubutari zo nitwakwikora kuzoduhakanya nka kwimunsi. Nta kibazo je nibaza yuko n'abafisi bibazo muri commentaire bobishirayo byo bavyiza dukoze ikindi kiganiro swati mwaje ku ruganda canke twaje. Uyu butari tuzishikira ku ruganda ko hari abantu benshi ashobora kumvuga bino bintu bakibaza ngo urukora baswaganya ngo sivyo n'ibiki ariko twashyize ku ruganda byo byiza cyane. Murakoze. Yes, kanshimire mwe mwese mwafashe kanya kudukana kuri Bayaga Nawe TV. Ndabitse kare je Mr Kido Truth. Mr Fasha abandi ko nawe warafashije. Mr Kweshinga inzigo yawe neza. Commentaire n'ikibanza twabasigiye kugira ngo tuyagiremwo. Mutubwire ico mwifuza. Ari cyo mubaza kuno mutumire wacu abari hafi yacu nyene kugira ngo ivyo mwabagije abibishure. Yari je Mr Kido Truth naho butaha.